twabibabariye ko tugira twubake Uburundi bushasha. Ibi ni bya bikorwa tugize iminsi tuvugana, abatari bake murabizi mu magurupe twagiye turavugana ku mamediya atandukanye, abamenyeshamakuru, ubushikiranganji butandukanye. Nk'uko mubibona turi muri Sokaritiye, twatanguye ibikorwa byo kubaka ya mazu aya n'amabarabara na tere turiko turategura. Izi ni mashini ziriko ziradufasha mu ivyo bikorwa n'abakozi. Nibaza ko abatari bake murabizi, muramaze kubibona, batembereza tubereke. Uko mubibona n'amamashini ariko adufasha muri ivyo bikorwa. Hariyo abatubaje bati mbe muzotangura ryari? Mbega ivyo bikorwa sivyo muri kazoza? Mugabo ngira nkuko mubibona umunsi wo gutangura bari uno munsi. Twatanguye ibikorwa, tukaba dushigikiwe n'abategetsi, abashikiranganji. Ibikorwa vyakozwe uno munsi. Ibi nivyo amamashine yadufashije, murabibona imashini ziriko ziradufasha, amakamyo ariko arakora. N'ibikorwa birakorwa ngaha nyene muri Sokaritiye. Ngira abatari bake bahishikiye kuraba ibi bikorwa vyiza turiko turakora kandi biteye igomwe. Nk'uko mubibona aha ni kuri entre ya chantier, entre ya chantier. Ibikorwa rero bikaba vyatangujwe n'umushikiranganji mu vyategetswe harimo n'inyubako Dukundane Dieudonné. Niwe yaje kugurura ibi bikorwa byo kubaka. Nk'uko muriko murabibona ibikorwa birabandanya. Nibaza ko rero mu ncamake twagombye kubereka ibikorwa turiko turakora no kugira dutange inyishu. Benshi bakunze kubaza ati mbega ibikorwa bizotangura ryari? Hama rero nibaza ko ibikorwa mwabibonye. Ibikorwa banje kuramutsa abarundi n'abarundikazi. Uno munsi niwe munsi wa mbere wo gutangura ibikorwa by'umugambi wa leta wo kubaka inzu rusangi, construction de logements sociaux muri Sokaritiye. Nkuko mwabibonye murazi yuko twasinya amasezerano na leta yo kubaka amazu rusangi muri Sokaritiye. Rero uwo munsi niho twabwira abakiriya bacu n'abarundi n'abarundikazi ko ibikorwa byatanguye gutangura kubaka ya mazu ngaha. No munsi ni igikorwa ca tracement y'ahantu tuzokubaka amazu. Twashaka kumenyesha les preneurs n'abarundi bose ko ibikorwa bari barindanye igishika kuno munsi twabitanguye turi kukive. Rero no munsi twizera yuko abambere inyuma y'amezi 8 cyangwa 9 atakigoranye inzu za mbere bazaba badishikiriwe, kuko
repreneur ni benshi cyane kandi ikibanza kirimite tutibagiye n'abatwituye batubwira yuko naho gerageza tukarondera inzu zimbutse. Uwo mugambi twarawugeze ko turaganira na ministeri ibijeje ko hari abantu bakeneye inzu zimbutse ziri munsi y'ibiciro by'amazu ari nkuko mubibona. Murabona yuko ari centre ville kandi iri iruhande ya presidence. Hariho n'amazu twategerezwa ko ariyo dushiraho. Izoba munsi yazo twarasabye ababijeje yuko botondera ikibanza kandi baratwemereye yuko bazotunganiriza abarundi bose kuko ariyo mugambi wa leta wo kugira abarundi bose baba ahantu heza kandi hazimbutse. Tuhamagarira n'abandi kuza kwiyandikisha kugira nabo ama opportunity abashikira.